Yesu Kristo nashimwe. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Nabagumbiriye mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. None turabahe kaze muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. N'ubuntu twagiriwe kuri uyu munsi w'itariki 2 z'ukwezi kw'icumi. Ndazi guhera mu kwezi kwa mbere ni byinshi Imana yadukoreye. Ni byinshi Imana yaturenganije byagomba guhitana ubugingo bwacu. Kuko abamaze kurengana guhera mu kwezi kwa mbere ni benshi. Ibyo wobimenya ushitsara ku mpanda ni ucubona. Ubona amashusho y'abantu benshi buryo bwose. Ariko wewe nanje niba tukiriho nta buhinga nta na kimwe twakoze ngo tube tukiriho, ariko n'ubuntu bw'Imana. Imana yabwa icubahiro. Nuko tumaze kumva byinshi iciye mu buhanuzi bw'indirimbo z'abaririmbyi. Yabaye amajambo akomeye cyane, n'ubuhanuzi n'ubutumwa n'imburi kuri wewe nanje. Ndazi yuko niba umaze kwakira ku byarenganye n'ibindi nukuzuriza gusa, ndazi yuko umaze guhembuka kandi umaze guhezagirwa. Kuko naba baciye imbere yacu ntibavuze ibyabo, kuko barabafata imyanya bagategura, bagafata imyanya bagasenga ngo Mana nitwahagarara hajya ntaba ari twebwe, Mana bari wewe uza kumva kandi uvuze uhezagira abantu bawe. Urumva rero tumaze kwakira ibyasengewe, ibyateguwe n'Imana. Niba wavyakiriye Yesu aguhezagire. Nuko rero reka twumve ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye kumva. Nasenze Imana ni Imana none ishengero ryawe, abera bawe, abakuzi bawe ndababwira iki? Nukuri ndashima Imana ko Imana yampaye icyo za kubabwira cyangwa icyo tugiye kuvugana. Simbwira mwebwe gusa naje ndibwira, kuko ijambo ry'Imana riri kuri twese, riraturengeye twese. Mbere iyi Mana tugiye kuvugira cyangwa tugiye kuvuga ivyayo, kuyimenya byo bari byiza cyane, kuko hariho ibiranga iyo Mana kugira ngo ubaze umenyane nayo, niho ivyayo uco vyubahiriza. Nibuka mu majambo twize kwigishwa uko kamere y'Imana canke uko Imana, ko twarigeze gusaba tuti Mana utwigishe gukora ivyo ugomba, kuko ari wowe Mana yacu. Muhemu wawe mwiza aturongore mu nzira irashe. None rero ubwa mbere iyo Mana, iyi Mana yabahamagaye, yaduhamagaye, yabatoranije, yadutoranije. Ubwa mbere kuyimenya muri kamere y'Imana, ubwa mbere ni Imana yera, igaragarira mu kwera kwayo. Ubwa mbere ni Imana yera. Ico ukimenye ucekora umurongo, Imana ni yera. Ico ni cyane. Turavuga ni ibintu bishika nka bitanu tuvugana ku byerekeye ibiranga cyangwa characteristics z'Imana. Icya kabiri, ubwa mbere ni yera, igaragara mu kwera kwayo. Icya kabiri ni Imana iri hose, ikwiye hose. Habo omnipresent, nukuvuga yama hafi, iriho umwanya wose, ni imwanya wose. Imana igaragarira muri uko kuba hose, kubera hose icyarimwe. Nicyo gituma atanakimwe gihishijwe imbere yayo. Kandi Imana ni Imana izi vyose, imenya vyose, n'ivy'amabanga bihishijwe, n'ivy'ibiro vyawe, n'ivyo uzokwiyumvira ejo, byose Imana
irabizi. Omniscient ni ukuvuga izi byose, nta na kimwe kibibanga imbere y'Imana. Icyo ni cya gatatu. Hanyuma kandi Imana ni Imana ishoboye byose, ishobora byose, nta na kimwe kiyinanira. Ni Imana ishoboye byose. Haleluya. Ishoboye byose. Hanyuma icya gatanu, ni Imana mu kamere k'Imana, ni Imana idahindagurika. Ni Imana idahindagurika muri kamere k'Imana, ariko abantu barahindagurika, ariko Imana yo ntihindagurika. Urumva ibyo byose byerekana ubukuru, ububasha, ubushobozi bw'Imana. Hanyuma rero kubera ko twumva ijambo ry'Imana, umenye yuko iyo Mana ibyayo izi byose, ibona byose, iba hafi muri byose, kandi ni yera. Nuko rero kandi ntihindagurika. Dusome ijambo ry'Imana kugira ngo uce wumva rero iyo Mana tugiye kuvugira iyo ariyo. Dusome mu gitabo cyo Kuvayo. Niyo jambo numva Mpwemu yarashize mutima wanje ngo tuvugane ko. Mu gitabo cyo Kuvayo, igitabo cya kabiri cyanditswe na Mose, igice cya kabiri. Igice cya kabiri turahera kuri uyu murongo wa 11 shika turaraba aho tugarukira. Ngiye gusoma mu izina rya Yesu Kristo. Havuga ngo maze Mose amaze gukura, umunsi urizina, agendera bene wabo, yitegereza ubugene batwazwa ituntu. Batwazwa ituntu, abona umunyegiputa akubita umuheburayo w'iwabo, yeraguza hirya no hino, maze abonye ko atawumubona, yica uwo munyegiputa, umuvyimba awuhisha mu musenyi. Bukeye bwaho asubiye kwanduruka, agize atya, aseruka ku bagabo babiri b'Abaheburayo bagwana. Abaza usindiye uwundi ati, niki gitumye ukubita mugenzawe? Aramwishura ati, ninde yakugize umukuru cyangwa umucamanza wacu? Mbega ugomba kunyica nk'uko wishe wa munyegiputa? Mose aratinya, arivuganya ati, nukuri byaramenyekanye. Farao abyumvise, arondera uko yokwica Mose, ariko Mose aramuhunga, ahungira mu gihugu cy'Imidiyani, yicara iruhande ry'iriba. Imana idufashe, Imana idufashe. N'aya majambo y'Imana tumaze gusoma. Mu byo twavuze muri kamere y'Imana, twavuze ijambo rivuga ngo ni Imana izi byose, imenya byose. Ntabanga ribaho imbere y'Imana. Mbere Dawidi yari yavuga ati ngo mbega mpwemu wawe no muhungira hehe? Noji kuzimu nguriyo, no duga he, no kwinyege tana hamwe. Mbere wandike Abaheburayo, namye nsoma iryo jambo, havuga ngo Abaheburayo
13 avuga ngo ibyaremwe byose biragaragara byose biramenya kugira ngo umuntu wese azobazwe n'Imana ivyo yakoze byose ngo turagaragara imbere y'Imana. Ijambo tugiye kuvuga nako niri jambo rivuga ngo nukuri byaramenyekanye. Niri jambo ngo nukuri byaramenyekanye. Ibiki byamenyekanye? Wiba ibiki byamenyekanye? Byabindi bimo wakoze, byabindi ugomba gukora n'ubu, iyo migabo ufise y'ivyo wokora byaramenye. Nukuri byaramenyekanye. Niyo bangana kubye nukuri byaramenyekanye. Byaramenyekanye. Aha dusomye inkuru z'uyu musavyi w'Imana yitwa Mose. Ijambo ry'Imana ryerekana neza ngo maze Mose amaze gukura. Mose amaze gukura. Murazi uko yavutse mu buryo bw'ibitangaza, kuko byarashitse ico gihe Mose yavuka hari mu bihe bibi. Novuga yuko hitwa ko hari mu bihe byari vyihonyabwoko, kuko hari itegeko ryavuye kwa Farao, umwana wose w'umuhungu w'umuheburayo mugira gute mwice. Ariko Imana kuko yafise umugambi kuri Mose, iramuzigama, iramuziguriza. Murazi uko yanyegejwe, Imana iramuzigama, iramukingira. Mose aratabaruka aja gukurira mu rugo kwa Farao. Mugore ngiye gusanga rero hari ikintu gikuru, naho bamushize mu rugo kwa Farao muri Egiputa, yigisha ivyo muri Egiputa n'ibindi, mugabo nasazi banga rimwe ryariho, ajya amaberebere ya nyina yose, kuko ngo amaberebere y'umuvyeyi niyatuma n'umwa mbere uyo mwana yose neza gushika ku bigero, agira n'ubwenge bwinshi n'ubumenyi bwinshi. Kandi urazi umuvyeyi ariko aronse umwana hariye kenshi aguma amubwira utujambo, amubwira utujambo umuvyeyi, umwana ari kwibere. Hajya rero naho yari kwa Farao, nyina aguma amubwira tereka nakubwije ukuri mwana, hasi wanyu bene wa bari mu magorwa, rero wewe nawe uri ngaha ubimenye. Rero bimukuriramwo n'ingene ya byose muri nyina, aguma akura. Mugabo akiri muto ntiyari bwabimenye, ngo amaze gukura rero bwa bwenge n'aya mabere yose muri nyina byose bica bija mu mutwe, acarabona. Kandi urazi umuntu akiri umwana ntaca akora, eka nta n'ishimani mwagiriza. Ariko amaze gukura, hari imyaka umwana mwige makura cyangwa umusore agakura, imyaka y'ubu adolescent, aho rero niyo umengo cyahumuka, umwigeme agatangura kwiyumvira abasore, umusore agatangura kwiyumvira abigeme. Ivyo byose ni ibintu bishika mu bihe umwigeme cyangwa umusore amaze gukura. Urumva hari ibindi bintu bica biza, niyo cyabye gutandukanya iciza n'ikibi. Aha rero Mose niyo yahaguruka, hagurukije n'ubushobozi bw'Imana, kuko Imana yari yamuzigamiye, yari imufitiye umugambi. Hanyuma niyo yaseru arahaguruka, aca yumva muri we naho nezerewe hano, naho bamaye byose, naho ndi bwami, naho mama yaguma mbwira yuko bene wa ubwoko bw'Imana ababaye, bari mu byago, bari mu marushwa. Niho yaca haguruka n'ubushobozi, aca aragenda. Mugabo hamwe
kurwanirira imana kandi igihe kitari bwashike acarashika gishika kuko asanga nkuko twasomye umunyegiputa ariko agira nabi umuheburayo wa mutima wiwe ati no sinshobora kuvyihanganira akagacinyizo akagahahazo bene wacu bagiriwe murumva ivyo yakoze batarabu nivyo yari yarigiye aho nyene kuko yamaze kweraguza hirya no hino abona ko atanu mwagize gute amubona iyo mari ibona vyose izi vyose iri hose ishoboye vyose kumbe yamubonye ntiyarazi ko yamubonye mbega ivyo wakoze ivyo ukora ivyo ugomba gukora vyamenywe nande ubwa mbere tukwiye kumenya muko dushika kuri iri jambo vyamenywe nande ubwa mbere umuntu akoze ikibi cyangwa gukora iciza ubwa mbere utangura kubimenya ni Imana yo mwijuru nitangura kubimenya uwa kabiri yo abimenya kandi ni wewe ubwawe wewe mwene kubikora mu mutima wawe ubwa mbere Imana hanyuma umutima wawe icabona cukuri temwe okilea urumva ucabona cukuri ni mu mutima wawe ubwawe ubuzi ko wabikoze wewe yene ubwawe ubwa mbere Imana hanyuma wewe uwundi abimenya ninde uwo wabikoreye nawe aba arabimenya cyangwa uwo mwabikoranye nawe arabimenya cyangwa uwo mwubakanye mu nzu niwe abimenya ivyawe ivyo ukora ari bibi ari vyiza uwo mwubakanye arabimenya ari umugabo wawe cyangwa ari umugore wa arabimenya abandi babimenya nabo muba mukorana uri muri korale uri mu cyangwa mu kazi baramenye ivyo ukora nabo barabimenya cyangwa ababanyi bawe barabimenya bivanye n'ingene wavyifata n'ahantu wabikoreye aha rero hari mu bugaragwa wewe yarazi ko agize ubuhinga bukomeye yahishije yanyegeje kuko abo yabaje kweraguza abona nta numwe yabo none vyamenyekanye gute amaze kumva uwabibonye ugomba kunyica kuko re wishe wabonye aho nyene timu kiramuseka aca yibuka ivyo yakoze aho nyene aca rivuganya wenyene ngo ati nukuri vyaramenyekanye nukuri ngoma nakubwire nawe nukuri vyaramenyekanye vya bindi wakora ukanka kuvyihana ukabinyegeza vyaramenyekanye turabona usomye mu gitabo c'Itanguriro igice ca 4 wera ku murongo w'indwi wari Eliya ingwano udusomere hano Itanguriro 4 some wera ku murongo w'indwi soma Itanguriro igice ca 4 duhereye ku murongo w'indwi dusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo wokora neza ntiwokwemegwa ariko nutakora neza icaha kibunze ku rugi kandi ni wewe cifuza ariko ukwiye kukinesha nuko Kayini abarira Abeli murumuna we ati ngo dusohoke tuje mu gahinga maze bari mu gahinga Kayini asimbira kuri Abeli murumuna we
aramwica. Imana idufashe, Imana idufashe twumvikane ngako riri jambo. Imana imenya byose nibikiri mu ibanga. Bamaze gushikana yamashikanwa byabimazi, Imana imenya amabanga ari mu mitima yabo, mu mutima wa Kayini no mu mutima wa Abeli. Imana ikibaza Kayini, kuko Imana amenya ivyo Kayini atari bwakore, bari bakiri kumwe. Imana yamubaza ati none mbega Kayini we, niki kikurakije? Niwakora neza mbega uzokwemerwa? Imana ibaza kumuburira kuko yabimenye bitaragira gute, bitaraba. Imana imaze kumenya yuko imbere ya Kayini hari icyaha kibunze. Icyo cyaha niwe ngo cyifuza Kayini. Imana mubwira ngo icyaha kibunze imbere. Urumva Imana imenya ibiri imbere yande ya Kayini atarabikora, ngo kandi ni wowe cyifuza. Ariko ndakuburiye Kayini, ntubikore. Ariko Kayini ntiyumvira imburi y'Imana, aca akoresha ubujyajya, yerekana ko akuze mwene wabo. Ubujyajya mu bakristo. Mwingo tugende tuje mu gahinga, we yarafise imigabo yuko hariya mu gahinga hari ibyo aza gukorerayo. Mugabo Imana yari yabimubariye ngo hariya mu gahinga hariya ugiye guhura n'ivyago. Ariko abirenga ko hashitse mu gahinga, ivyo yakoze ibikoreka mu gahinga. Hariyo aho bita ngo agahinga kanyaganande. Kanyaganande kuba ntawe muyagirayo, ni wewe gusa. Ariko yibagira no mu gahinga kw'Imana ibayo, yibagira ko mwe muhoraho no mu gahinga abayo. Agurukira kuri mwene wabo agahanga ngo po abarakamenye. Acaragenda azi ko avuye mu gahinga yabikoze. Ijwi ry'Uhoraho, mbega Kayini murumuna wawe ari hehe? Nawe acamenye ko byagize gute, byamenyekanye. Imana idufashe. Ibi byose byagiye bishikira kuri abo batwitangiye imbere, nivyigwa kuri twebwe dushikirwa n'amaherezo y'ibihe. Reka dusome muri iki gitabo cya kabiri cya Samweli 12 wera ku murongo w'indwi gushika 14. Mu gitabo cya Samweli cya kabiri cya Samweli, reka cyo duhakaze Placide asome igitabo cya kabiri cya Samweli, tugende dufashanya twese. 12 wera ku murongo w'indwi gushika 14. Soma igitabo cya kabiri cya Samweli, were ku murongo w'indwi dushikane ku 10. Maze Natani abarira Dawidi aterega uwo muntu ni wewe nyene, Uhoraho Imana y'Abisirayeli avuze ati ni jewe nakwimikishije amavuta ngo umwami w'Abisirayeli. Ndagukiza ngukura mu maboko ya Sawuli, nkwinjiza ingoro ya shobuja, nguha n'abagore biwe ngo bagusegure, kandi nkugabira umuryango wa Isirayeli n'uwa Yuda. Kandi iyo biba byarabaye bike mba narakongeye n'ibindi. Niki gitumye ukengera ijambo ryanje je Uhoraho, ugakora ibyo mbona ko ari bibi, ukicisha inkota Uriya umuheti, ugacura umugore wiwe ukamugira rwawe, nawe Uriya ukamwicisha inkota y'Abamoni. None rero inkota ntahizova mu rugo rwawe, kuko wankengereye ugacura muka Uriya umuheti ukamugira umugore wawe,
uku niko uhoraho agize ati nzokuvyurira ibyago byanduruka mu rugo rwawe, nzokunyaga abagore bawe ubona, mbahe umubanyi wawe aryamane nabo ku murango. Wewe wabikoreye mu mpisho, ariko jeho nzobikora icesi imbere y'Abisirayeli ku murango nyene. Maze Dawidi yishura Natani ati nacumuye kuhoraho. Natani aramwishura ati noneho uhoraho yagukuye kwicaha cawe ntugipfuye, ariko kuko wahaye abansi b'uhoraho rwitwazo rukomeye rwo kumurogotako, kubw'ico wakoze wa mwana wavyara nta kabuza azopfa. Natani araheza yitahiriwe. Imana idufashe, Imana idufashe, Imana idufashe. Raba ivy'Imana ingene bigoye. Uyu nigitangaza, amaze kubikora, amaze kwifuza umugore w'abandi, kuko nawe genda bigushikira ukifuza abagore b'abandi. Akivuga ati umugabo we yopfuma apfa, jewe nje namwigarurira. Nawe ubaye umwicanyi umaze kwica. Hari abafise impwemu nk'iyo. Amaze kubikora, amaze kumwicisha, amaze kumucura, aravyara. Amaze kuvyarana nawe yigumira ngaho. Umugore yagiye muri kira, yajyaye kuko ibitaro bikuru, anezerwa ko akana kavutse, ariko ntiyamenye ko ari cagize icicaha. Amaze gushika muhira, anezerewe n'uyo mwana yavutse. Umwana yavukiye mu vyaha. Uraraba neza mwene data, ingaruka mbi y'ivyaha umuntu akora ahishije. Menya yuko vyamenyekanye. Cyumwira aramucuye, aratwaye inda, aravyaye, umwana aravutse, umwana abayeho. Umwana amaze kuvuka, Imana icirabikwega atakivyibuka. Imana yabikwega yibere ngaho anezerewe n'umugore wiwe n'umwana. Haza yumva uvugishwa n'Imana ngo yaraje. Ngo Dawidi, ivyo wakoze wabikoreye mu ibanga. Warifuje umugore wa yabaje kubicisha mu mugani, ntiyabimubwiye direct gutya. Yabaje kubicisha mu mugani. Dawidi amaze guca urubanza. Aha, ati sawa. Ati rero mwami nye n'ingoma nyakubahwa, uyo muntu akwiriye gupfa ni wewe. Niho rero yaca amenya ko byagize gute, vyamenyekanye kandi bimaze igihe. Erega icaha utaracatura, utaracihana, kigumaho, kizogumaho, kizokomera, kizogukurikirana, kizoguma kivyura umutwe, kizokubuza amahoro. Umuti urahiriwe wewe watuye wihanye ivyo wakoze. Ariko niba warabihishije, ivyo yewe byaramenyekanye, n'ubu birazwi. Umuntu yagiriwe rero uyu Dawidi amaze kwitahura, amaze kumva imburi icaha cyari cyarakozwe, kimaze kuza imbere yiwe, niyo yacafukama, niyo musanga muri ya Zaburi ya 50, ariko aratura asaba imbabazi, yihana imbere y'Imana. Niwo muti wo gukiza icaha cyakorewe mu ibanga. Birashoboka uri mu bikorwa by'Imana, mugabo muri ya Zaburi ya 50 wera ku 16 ivuga ngo umunyakibi, umuntu agendana ikibi muri we cyangwa icaha, Imana iramubaza, mbega wiruhiriza iki kugira abantu
ugendana nawe ufatikanya n'abasambanyi n'ibindi bibukora ariko ukaja ngaho ukavugishwa ukavuga ukaririmba nkahagarara ngaha nkavuga ubutumwa ariko niba hari banga ngendana ntigeze kwatura nicyo gituma Pawulo avuga ati ngwanye umubiri wanje jewe ubanye nkawuhindura umuja kuko simboneke yuko nigisha abandi nanje nkaboneka yuko ntemewe uko ni ko Imana igomba ngo ivyo urabikora nanje ngahora abantu baza kukuburira ukabihakana Imana nayo ikagira gute igahora bavuga bati wewe niwiyane twabonye wakoze ibi ukarahira ego jewe kabisa ukacuja ku bakozi b'Imana ukaja kwiregura uti jewe pastor tero kuvuga baguba banyabikibara ngo jewe ngo niki jewe nukuri sinzi isho bangomba ko abo bantu baguba banyagiriza eka byaramenyekanye naho pastor atobibona naho yokweza birashika umukozi w'Imana akire ko waje ngo basi ngo nureme kabisa genda wikorera ibikwagenda urabona bakubesha bakwambika ibara ukagenda uti ngo pastor aransengeye abakozi biba basengeye oya bya bindi byaramenyekanye kuko utavyemeye byaramenyekanye mugabo ingaruka nayizoba mbi hari ingaruka yo guhisha icaha hari ingaruka hari korari ya kabiri arimo kuririmba wa mugore yanyegeje ingwe abayirondera barayirondera arayihisha ingaruka murayizi kuko barayirivye kandi turayizi Ananiya na Safira umugore n'umugabo baje inama yo mwibanga turiko turavuga kuvyerekeye ivyo wakoze ivyo ukora izo nama wakoze wewe n'umugabo wawe wewe n'umugore wawe wewe n'abana bawe wewe na musaza wawe wewe na mushikawe wewe n'uyo musore muririmbana wewe no mwigeme muririmbana byaramenyekanye niri jambo numvise mpemu yashize mutima wanje muri iri joro hariho n'ibindi ibimenyetso nabonye nukuri byari biteye ubwoba abantu bafise amabanga banyegeza mu ngo zabo abagore bafise amabanga bahisha abagabo babo bagakora ibintu byo mwibanga umugabo akabati ndizigiye umugore wanje ngo wewe ni sawa kumbe afise ibintu by'amabanga pembeni uko utazi we wa mugabo we kandi n'umugabo wawe afise ibindi by'amabanga hariya bwana yangu kwe ntukaburanire umugabo wawe ntukabone umugore wawe kuko hariho bimwe wowe utazi ibyo nabibonye umuntu umukenyezi afise ibintu bimwe ngaha ibindi aseruza abonye umugabo wiwe aca afata bimwe byari ngaha abera nk'ubinyegeza aca aserukana ibyo yari afise ngaha umugabo ati sawa ngibi bwa waje ariko hari ibindi yasizagize gute anyegeje hari reka ayo mabanga ivyo mukora mwibanga munyegezanya byaramenyekanye imbere y'Imana dutinye Imana ibona byose izi byose iri hose ishobora byose harageze umwami Ahabu ntiyabumbwa n'ibyo yari afise umwami afise amatongo manini mugabo yifuza agatongo gato k'imboga ya zuyu Naboti atewe Naboti reka ndakugurire nawe afise nk'aka gace kaha afise nk'aka ibi byaha ibiri byahawe
bibiri byahabu ibindi byose ni byahabu ni byahabu hariya byose ni byahabu ibindi bya mugabo aka ngo nakakugurire nabuti ate n'Imana ntikavyumve sinshobora gushora kugurisha umugabane wanje umurage wanje nahawe n'uhoraho w'abavyeyi banje sinshobora umwami rero arababara umugore wiwe w'umunyavyaha w'umunyakibi yosha umugabo ngo mbega we nturi umwami kubera kubunitiro reka nakwereke akora mwibanga batora abantu bishirukanya bazi kubesha bazi kwagiriza ibinyoma no mwishengero barimwo bagira inama abantu bakagenda kuronderera abasore ati kubera kujya mukobwa umuronke reka nakwereke giruko cyane wa musore ngo ujya musore he ukagenda ku muronke isoko byaramenyekanye wa musore wa mwigeme byaramenyekanye migambi mufise izo nama mbi umeze nka Yonadabu harageze rero ko wihana twihana tukava muri ivyo none rero ibimenyekana ivyamenyekanye si bibi gusa amen si bibi gusa oya n'ivyiza ukora n'ivyiza wimirije gukora n'ivyiza uzokora byaramenyekanye imbere y'Imana haleluya byaramenyekanye ivyo ukora vyiza ibikorwa vyiza ukora kuko twese ntituri abanyabyaha oya ntibishoboka hari abagira neza hari abakora ivyiza hari abagororotsi hari abihanye haleluya none ndabeshe ariko turibisha kungahe kira muntu acaramu mucagazemwo abagororotsi barimwo ibyiza ukora ibyiza wakoze n'ibyo wibirije gukora byaramenyekanye imbere y'Imana haleluya nk'uko uhoraho yabwiye Korneliyo ariko arasenga byakoze ntumwa igice c'icumi gora ku murongo wa mbere Korneliyo umugabisha w'abasore 100 ijambo ry'Imana ryerekana neza ngo yari umuntu yubaha Imana akayitinyana n'abo mu nzu yiwe bose ariko arasenga isaha y'icenda aza abona imbona nk'ubona umumarayika tugeze mu yindi pwegira kabiri y'ibikorwa vyiza navyo bimenyekana aza yumva umumarayika aramuhamagara ati Korneliyo Korneliyo arakanguka amukanura amaso ati mbega nibiki ngo ntutinye ngugusenga kwawe haleluya n'ubuntu bwawe ubuntu nibikorwa umuntu akora mu buryo bw'ibanga ukorera abantu batazogusubiza abantu b'abakene abantu badashoboye bijye ubafasha mu buryo bw'ibanga byitwa ubuntu n'ikintu ukorera umuntu atazogusubiza nk'uko Yesu atugiriye ubuntu aducungura asesa amaraso yiwe ataco tuzomusubiza twebwe igiciro cy'amaraso yiwe urumva ni ku buntu twaronse agakiza ubuntu bw'Imana ngo gusenga kwawe niki n'ubuntu byabikorwa vyiza yakora ngo vyaduze ngo bibicibutso imbere y'Imana haleluya haleluya ibyakozwe n'intumwa 9:6 dusoma inkuru z'umwigishwa yitwa Tabita Dorukasi uyo nawe ngo yari ibikorwa vyiza vyinshi yakora ivyo byose rero navyo bibicibutso bituma Imana imuko ingaruka iba nziza twumvise ari Ahabu turumvise ari babami n'abaki ingaruka yo kunyegeza ibyaha yabaye mbi bamwe gukugwa ku bwami abari kwicwa ariko uyu Dorukasi ariwe Tabita ibikorwa vyiza vyinshi yakoze biba
biba byaramenyekanye imbere y'Imana. Niyo abapfakazi baca batakambira Imana, Imana irumva irabisanga. Dorcas yakoze ibikorwa byinshi kandi byiza byabaye icibutse imbere y'Imana, bituma Imana ikora igitangaza. Dorcas yogegwa iminsi yo kubaho. Yesu ahabwa icyubahiro, Yesu ashimwe. Tuduze ibiganza byo gushima Imana. Mwebwe mwifuza gukora ibikorwa byiza, mufise imigambi yo gukora ibikorwa byiza, Yesu abahezagire. Mushishikare gukora ibikorwa byiza ati, ariko umenye yuko byose byagize gute, byamenyekanye. None rero inama tugomba cyo dusenga Imana kuri wewe. Ngomba subira inyuma gato, ugiye kuraba n'umusabyi w'Imana yitwa Yobu. Imana imushingira intahe, ibwira Satani, wabonye umuntu wanje mwiza anyubaha, itandukanya n'ikibi, ahimbara umutima wanje. Uyu Yobu Imana imushingira intahe kubera ibikorwa byiza Yobu yakoze byaramenyekanye imbere y'Imana, bibicibutso bituma ingaruka iba gushumbushwa. Ibyo yari yarabuze araremeshwa mu marushwa, haca haba umunezero mu muryango wiwe, aza kugasara mu muryango wiwe mbere kurusha ubutunzi yari afise ubwa mbere. Ni ayo majambo, ivyamenyekanye si bibi gusa, kuko ngaha n'abakora ibyiza barimo. Niriganuke wewe wa mugororotsi uri ngaha, ubugorozi bwawe bwaramenyekanye imbere y'Imana. Shishikara ugororokera Imana. Haleluya. Wewe wera wejejwe ugasa n'Imana nk'uko Imana isa. Shishikara kwezwa imbere y'Imana. Yesu avuga ati, zanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Reka turagize kuri iri jambo, inama y'Imana kuri wewe nanje. Soma Zaburi, kaze Zaburi y'indwi guhera ku murongo wa 12 na 13. Some, tugomba kurangiza cyo dusenga Imana. Hari uwumva yumvise Zaburi y'indwi guhera ku murongo wa 13 12. Zaburi y'indwi murongo wa 12 na 13. Umuntu natihana izokarisha inkota yayo, umuheto wayo imaze kuwufora, irashize mu ruge, kandi imaze kumwitegurira ibyo kumwica. Imyampi yayo yidometse ku muriro. Imana idufashe. Subiramwo. Umuntu natihana izokarisha inkota yayo, umuheto wayo imaze kuwufora, irashize mu ruge, kandi imaze kumwitegurira ibyo kumwica. Imyampi yayo idometse ku muriro. Imana idufashe. Imana idufashe. Imana idufashe. Niri jambo kandi rateye ubwoba, mugabo sije kugutera ubwoba, urambabarira. Ni jambo y'Imana, si jewe. Ngo umuntu natihana, umuntu natihana wimaze kumwitegurira kandi gifoye umwambi, si jewe. Urahasoma neza. Ariko umuntu rero niyihana rero. Haleluya. Umuntu niyihana, ibindi bizomubako, ariko umuntu yaze kwihana. Inama y'Imana rero kuri wewe nanje, kuri wewe niyi Daniel igice cya 4 umurongo wa 27. Niyo nama y'Imana tugiye kumva, hanyuma tuje dusenga Imana. Kazi Daniel igice cya 4 27. Twumva uko Imana itugira inama y'Imana. Twumve igitabo cy'uwavugishwa n'Imana Daniel igice cya 4 dusome kuri 27.
none mugenzi wemera inama nkubwira reka ibyaha byawe ukore ibigororotse kandi ureke ibigabitanyo byawe ugirire akagongwe impazwa kugira ngo kumbure kururanirwa kwawe kube kuramaze kabiri. Imana idufashe, Imana idufashe, Imana idufashe, Imana idufashe. Ngiyi inama y'Imana turangirije ko ngo ngiyi inama nkubwira ngo reka ibyaha byawe ukore iby'ukugororoka nibibereye kumbure kuroranirwa kwawe koba kuramaze kabiri. Uyu nawe yari umwami Nebukadineza. Imana imugira inama aho yari amaze kwinantaza yishira hejuru ku Mana. Murazi ko yamaze imyaka ibhetagabo ndwi arisha. Imana imugira inama, umva inama nkubwira. Haleluya. Inama nkubwira wowe utarihana, wowe ugihishije ibyaha, na ijambo ry'Imana rivuga ngo nukuri byaramenyekanye. None kumaze kubera ko byamenyekanye, twese ntituzobura kugaragarizwa imbere y'intebe y'amateka ya Kristo. Umuntu wese abazwe n'Imana ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari bibi ari byiza. None ko biri uko, inama ni twumvise ngo nutihana wizokarisha inkota. None rero inama ni reka ibyaha byawe uhera uno munsi uhitemwo neza. N'aya majambo y'Imana abayumvise mwese Yesu abahezagire, Yesu abahezagire. Ugomba kumvira iyo nama y'Imana acareka ahitemwo kureka guheba, kuko ngo upfuka ibigabitanyo byiwe ntazoronka umugisha. Ariko uvyihana akabireka uyazogirirwa ikigongwe. Ninde nayo bari umwe agomba kumvira inama y'Imana areka ibyaha byiwe. Ivyamenyekanye sidabizi ni wowe ubizi. Nazo bari umwe dusengera iyo nyene kaze mu izina rya Yesu Kristo. Ntuzuhure n'ibyago, ntuzuhure n'ibibi. Kaze ngiyi inama y'Imana muri kano gatondo keza. Kaze mu izina rya Yesu Kristo, kaze mu izina rya Yesu Kristo. Wumvira inama y'Imana, wumvira inama y'Imana, wumvira inama y'Imana. Wihane ubireke, wihane ntuze wongere. Imana ni nyabuntu, Imana ni nyembabazi, Imana ikunda guharira. Twumvise muri bwa bugombe bw'Imana, bw'Imana nihimbarwa nuko umunyabyaha apfira mu byaha byiwe. Imana ihimbarwa nuko yihana agahindukira akagaruka. Kandi Imana mu bugombe bwayo igomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya ivy'ukuri. Kandi mu bugombe bw'Imana twumvise ko Imana igomba ko abantu bose bihana, ntihagire n'umwe yopfa rubi. N'aya majambo y'Imana, inama y'Imana niyo reka ibyaha byawe, reka ibyaha byawe ukore uhindukire, ukore iby'ukugororoka nibibereye. Kumbure kuroranirwa kwawe koba kuramaze kabiri. Ninde agomba kuroranirwa? Ninde agomba kubara amaze kabiri? Kuko ingero y'icyaha n'urupfu. Umuntu atagomba kwicwa n'iyo ngero. Naze yihane, naze yature, naze atunganye, afate ingingo yo kubivamwo no kubiheba. N'aya majambo y'Imana turahe kaze. Mwarimu Renova kaze usengere aba bantu bumviye inama y'Imana, bemeye kureka ibyaha byabo. Mana
data wa twese uri mu ijuru, se wa Yesu Kristo, uradukunda urukundo rutangaje Mana, kuko wamugenzwa no kutuburira ciye mu ijambo ryawe mwami, kandi ijambo ryawe mwami ni cirore umuntu wari we wese yaba uworoshe canke uhambaye yirabiramwo agaca amenya uko asa, agaca amenya ivyamwanduje. None Mana yo mwijuru, jambo ryawe riragiye kuvugwa uciye mu mukozi wawe mwami. None ngaba bene data egombe ryababereye icirore, bariravyemwo umumwe wese uko asa yabibonye. None baje gutunganya, baje kwatura, baje kwihana kugira ngo mwami ivyabanduje ucubagirira imbabazi. Kuko ijambo ryawe riravuga ngo nimuze kuri jewe abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Baje baruhijwe n'ivyaha, baje kuvyatura, none ubagirira imbabazi. Turabasengeye Mana, ndakwinginze arya amaraso y'igiciro kinini waviriye ku musaraba abeze, kuko nta kindi gitweza, nta kindi coza ivyaha, s'amazi twoga, oya n'amaraso yawe. None ko baciye bugufi barapfukamye musi y'umusaraba wawe mwami, umwe wasezwe kw'amaraso, none ayo maraso y'igiciro kinini abeze Mana, ubaharire utabaharuriye mwami, uwatuye wese umuharire umwezesha ry'amaraso mwami, kuko ntawe waje kuri wewe ngo apfukame hama ngasubira inyuma imvumburo ya wari we wese agenda yujurijwe nawe. None ababene data turabasengeye ko bemeye guca bugufi bakemera kururuka, kuko ivyabo vyamenyekanye, ivyo bakoze atari vyiza vyaramenyekanye imbere yawe, kuko nta gihishijwe. Rero mwami ko bemeye guca bugufi bakururuka, ubagirira imbabazi, amaraso yawe aboza beze, wabatunganye Mana. Turabasengeye twizeye kubagira imbabazi, tubasengeye mu izina ry'uwaducunga Yesu Kristo, amen. Wewe wumva ugomba ubushobozi bugushoboza gushija kugera mu nama y'Imana, kugira mu bugombe bw'Imana. Ubwawe ntubishoboye kureka ivyo, ntawe nta nkomezi z'umwana w'umuntu. Hagurukira aho uri, bagusabira ubushobozi bwa Mpwemu Yera aho uhagaze hose. Haguruka mu izina rya Yesu Kristo. Na wewe wahuye n'icago c'indwara, haguruka, Umwami Yesu Kristo agutabare. Iyo ngwara ikumaze kwigihe uyarura ko ari yawe, ntabwo ari yawe. Umwami agomba yigukureko, si yawe. Ikiza Satani yaguteje si yawe. Wari mu mishe kaze usengera abana bagomba ubushobozi bw'Imana, n'abandi bagwaye ubasengere bashe maboko y'Imana. Yesu ari hano babatabare. Yesu n'umukiza, n'ubu aracashoboye gukora. Mana yo mu ijuru, Mana nziza, Mana igororotse, iri shengero ritari ruto rihagaze imbere yawe. Hari ibyo bagukeneye ko muri iki gihe cy'igigatwa, barakeneye ubushobozi. Muri iki gihe cy'ubugatwa barakeneye kongerwa inkomezi. Muri iki gihe cy'igigatwa barakeneye guhindurirwa kandi kayagagasha. Ubashoboze kugira ngo baneshe. Mpwemu wawe Yera ashobore kugira icumbi muri bo, agenda bigisha, agenda bereka ibigororotse, agenda bafata ukuboko. Ibibanyikiza ni byinshi, ibishobora kubasubiza inyuma ni byinshi. Mu izina rya Yesu barakeneye kuronka ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Mu izina rya Yesu barakeneye kuronka ingabire zo kunesha. Mu izina rya Yesu barakeneye guhindurirwa. Mu izina rya Yesu barakeneye
bakeneye amavuta mashasha, amavuta masha ya mpwemu yera, kugira ngo bagendeshwe n'Imana, bagendeshwe na mpwemu yera, kugira ngo ntibakore iby'akameremere kipfuza. Mu izina rya Yesu ubahindurire, ubambike inkomezi, icyo bakeneye ugikore, nibasenga ubishure, nibapfuka mu bikore, nibaguhamagara ugibinyishu, nibabereka bijya bikoreke. Mu izina rya Yesu uhindure ibyo bipfuza kubakorera byose ubikore. Nibapfukama bakwambaje bakumve, nibagukorako bakumve, nibagukabakabe. Urakoze kugiye kubongera inkomezi, urakoze kugiye kubongera ububasha, kandi ubahe kwishimikiza ijambo ryawe. None Mana umaze gutanga ububasha bwo kunesha iby'isi, ngaba abandi barahagurutse bagwaye badashoboye. Hari abagwaye mu mutwe, hari abagwaye mu mbavu, hari ababara mu nda, hari abatonekana amagufa. Mu izina rya Yesu turirukanye ibitero by'indwara biri mu mubiri y'abantu. Mu izina rya Yesu babe bazima, bave hano bagushima, abandi bave hano bagende barakira. Kuwa Mungu nk'uno munsi baze bashinga intahe ko bakubonye. Dusenze gutyo mu izina rya Yesu Kristo, amen. nuko abumvise amajambo y'Imana mwese mukayazigama no kuyizera, Yesu abahezagire.